me fufu nawe ninde mugore wawe gute fufu aza karamfasa ibyo wagize gukora rega ni umugore wanje niwe mfise asi umufasha imbere y'ibindi byose fufu n'umukozi azogenda aze n'abandi but you be stay here kwera ushaka kumenyera abakozi cyane mbanibaza this is too much ese koko danona ni wowe mugore nakoye ndasaba cyangwa barampinduriye bampaye hasi ntacyo namenye bazi n'utarumaze ngaho narizima umunezero mwinshi yari amahirwe menshi y'ubuzima twari twibonamo kazoza keza mu gihe twari tukireshanya twabona isi n'ijuru bizoba iwacu twavuga ngo noneho amashugwe ibintu byiza byose bigiye kuba iwacu twabona neza na neza ko ari umunezero ariko tumaze gushikirana neza na neza mu rugo byagiye kubamarira amaborogo n'ibindi byinshi ndataha mvuye mu kazi ndusha cyane nibaza ngo ngiye kuruhuka ariko bikaba ibintu binyongereza umuruho binyongereza amarira n'amaborogo mana yanje ni hatari ibyo byose tuza kubona muri filme SUWA iriko irasoka ni filme shasha iriko iraca ku rubuga rwa ribert nsoro urubuga rushasha kandi aho byose tuza kubona rero ni inyigisho twabonye muri filme shasha iriko irasoka ni ama episode menshi ariko tumaze kubona episode 1 muri saison ya mbere filme bataziriye SUWA reka nabwiye ko ari one boy varaskira from Cheti Padaze KBBC yinimira ku TV 7 kinicagano mukunda muri benshi arico Burundian Talent murabona ko duhagaze neza na neza mu ntara nziza ya Gitega aho turi haruguru ya Regides murabona ko inyuma yanje hari ibyo nziza cyane ibyo ahantu mubona ko hashikira umuyaga nkuba kabisa murabona ko hano hantu ni abantu mutahegereye mubona umenga birasanzwe ariko hano hantu ariko umvikana ugwa mu gwishi gutuntu tujwira ngibaza ko ahantu umenga haratinyitse ariko reka ndababwira ati abavyize murabizi ko hano hantu habatinyitse nyene ariko ndababwire ndabakunda cyane rero twigire kuri filme yacu SUWA turabe mbega niki twiga muri filme niki tubona muri ino filme ifise histoire nziza ku buryo yaje kwigisha novuga ko yo biriko irigisha cyane zango ubona ko nyene batabanye nka kwa kundi bahora babivuga bariko barareshanya kubera bariko barareshanya bari babwirana ko umwe aragashurwe ku yundi bari babwirana ngo umwe ari muganga w'uyundi babwirana utuntu twisha ariko uno munsi aratahavuye mu kazi yarushe ahwereye kabisa avuga ati ngiye kuruhuka ashike muhira aho madame wiwe ari yibaza ngo agiye kumutegura amazi ashushe canke ameze ko nyene abishaka kugira ngo yoge yumva aruhuke abo akatangwa kamuraba nyene ukuntu akamubwira ibintu urumva bitamuhumuriza bitamuryohera uno munsi gwa rukundo bakireshanya gwararangiye gwaravuyeho gwa rukundo twatuntu barababwirana kenshi bakireshanya ibyo byose byaragiye ubu hasigaye basigaye batana kindero ugasanga umwe agiye kumubwira ngo ugenda shuhimbire hariya genda umubwire ibintu byinshi nyene bya bintu nyene usanga bidahumuriza umutima w'uyundi ugasanga rero umugabo abaye mu gahinda kenshi yibutse amastress y'ubuzima amastress yo yaravuye amastress yiko ugasanga byo byose bimukuraniyemo agacaraba n'ingene yakiriwe muhira n'ingene byagize byo byose bikamwibutsa iki niki aho rero cha wibuka ko leta nayo iba yarashizemo kakantu ko kuvuga ati aho ni mpaka muvuye umugabo akiyumvira cyubahira afise mu ahantu kwiyumvira ko yaje kurondera divorce akavuga ati reka ngo mvumiriye uri umugabo agasanga agahinda kari mu kumutobora agiye ku kazi uminota mikeyi gusa atafise umukiriya canke adafise ibindi bintu ariko arakora agatiro kakaba karamufasha ugasanga umuntu w'umugabo ariko arasinzirira mu ibarabara agasanga umuntu w'umugabo ariko arasinzirira ahantu kwiyumvira ati none uri umugabo ni biki kumbe bifise iyo byazananye bifise iyo bizanana kubera ko imuhira ntabayeho neza kandi kabisa yara muntu afise amafaranga atahana imodoka izimvye aba mu bintu birenze yirwa mu mamisyo hanze y'igihugu mugabo kubera ko muhira atishimye muhira atagize nte gato yigusa aho yokwibutse muhira yumva aho yokubitse muhira kugira ngo yumve umunezero yibuka muhira kibuka amuri ruhari gaca tangwa kuvuga ngo tangwa gusinzira tangwa kugira gute cumera nka Satubi atasha afase taxi voiture atashe ashitse muhira agacabwira umutaximen ati ntunshikane muhira ajya ni muhira arajyana ano muri mu ndirimbo yataziriye gwanyobeye
bijya rero baba baririmbye cyangwa ibyo bakina bibaho mu buzima busanzwe. Reka rero ndakwereka ko Mr. Ribert ariko arandika filme SUWA ashaka kuba yarinjiye mu indani, yarinjiye deep mu ngo z'iki gihe, yarinjiye deep mu ngo z'iki gihe, aho yabonye ko harimo ibibazo byo mu ngo, usanga umugore atacyubaha umugabo wiwe, n'umugabo urukundo rugatakara kubera ko umugore atamwubaha, atagira gute, umugabo bikanka ko abibwira abagenzi, bikanka wagira gute akabipfunyapfunyira mu mutwe, bikanka gose. Rero ahantu byagiye kusanga nyene byababaje cyane abantu, byagize gute, byatumye n'abantu bariko bararaba ijya filme SUWA usanga abana koroye n'amosozi. Ni mu gihe nyina wa Ribert yagiye mu rugo kuramutsa umwana wiwe, ariko mu kazana we akamufata fosana ku buryo aramuraza hanze, ngira yagiye kwinjira mu nzu ariko Ribert atashe. Nuko muri party ya mbere tutabonye ko yoba yamwinjiye mu nzu, ariko tuzobona no mu zindi party. Ariko ni mutararaba ino filme no kubibatsa no kubwira ati kugira ngo tuzosangire buno butumwa, kugira ngo tuzobane neza na neza muri buno butumwa buriko buraca muri ino filme, niko banza gusimbira kuri ino YouTube channel yitwa Ribert Nsoro. Mwari mumenyereye ko ibikorwa bya Nsoro bica kuri YouTube channel yitwa Nsoro, ariko uno munsi biriko bica kuri Ribert Nsoro. Ino YouTube ishasha tugaruke dustwane niyo nkavuga ngo tumushigikire ino YouTube nayo iduge. Ariko sinabwiye ngo yahora yagize ikibazo, oya nayo irakomeye irahari, ariko nayo murazi ifise ibindi bikorwa iriko iracako. Ino YouTube narimviriye nibaje ati kino kwa kuri uca kuri YouTube shasha kubera ko gisa nikiri collab, gisa nikiri collab kubera ko murazi ko hariko hakina abantu bo muri Burundi Film Academy, akaba ariko harakina n'abakinyi bo kwa Wayo. Murabona mwarabonye ko Wayo nawe ijya filime ayirimo, kandi ariko yagitinga neza cyane. None murazi no muri legend, none murazi no filime irikikiranwa ibyamamare gusa. None ababwira ati ino filime irimo inyigisho nyinshi, ako n'agapepirista nanjijemwe twaje kwimviriza twebwe inyigisho ziri muri no filime. Utari kuraraba ino filime ndazi ko uri kurahomba, kandi ndazi ko uzombwira ati ikino gano niba waracyumvise uzogaruka uvuga ati narumvise ubutumwa bwawe mbwira ati reka nje kumviriza ya filime, kumbura hari byinshi yo nyigisha, ugasanga ugarutse umbwira ati narahombye, nari kumenya ingene ndavyitwaramo cyangwa nari kumenya ingene ndabigenza, ariko uko biri kose narahombye. Reka ndabwira ati hari amashira hamwe, hari shira muri riko riravuka, bamaze imisa bibiliya bayise agahinda, umugabo mu gahinda. Ndavuga ati nimba koko umugabo mu gahinda bo bakeneye indirimbo, bakeneye amareresa, bakeneye ibintu bibafasha kwigisha, iyi filime imuriko murayiwa, iyi filime bafasha kwigisha cyane, kubera ko je ndiko ndaraba ikintu ndiha image zimbere hazokurikira, zikumye hazokurikira. Ntucumbwira ngo gushaka kubuziranye na bansoro, gushaka kubuziranye n'abayanditse n'abagize nte kugira ngo ubimenye. Oya, je ndiha image kumwe n'ibintu bizokurikira, kandi nawe ndiko ndavyifuza nako uri kuraraba ikintu okuyana image zizokurikira, nibwo uguma wumva inyota zo kumva ivyo bintu wo bibandanya kubyumviriza. Rero ino filime irimo inyigisho zerekana ibintu byo mu ngo. Eske ni gute umugabo akwiye kwitwara mu gihe yinjiye muri mu situation atameze neza, babona ibintu tamworohereza, ni gute akwiye kwitwara? Ntihakenewe ishavu. Burya umugabo aba ni umutwe w'urugo. Rero iyo ubonye situation zimutameze neza ukatwara ishavu, urashobora gusanga hari byinshi wononye, ariko mu gihe ubyitwayemo bukebuke, mu gihe uciye ugenda bukebuke, urashobora gusanga hari ibindi uzokizamo, ego birakujya umutima, biragutera stress muri wewe. Mugabo ni kukwiye kubitwara ukagenda pore kumbure uzoshika kuco wifuza. Tuzobibona ndazine muri no filime, kuko twarubonye ko twabyatanguye Ribert atabayeho neza mu rugo rwiwe, apfa ku kazi yibaza gataje kuruhuka, ahubwo uburuhe bukaza guherera mu rugo bakiri kubwe n'umukozi. Kwa wafise umukozi w'umukomedie pe, ndakunda kungene kirimo jene yagitinga, kirimo jene respect bro, ndakunda kungene wagitinga cyane. Awe amushikiriye mu rugo nyene waramuruhura umutima kabisa, akamubwira udukuru, akamutera inkuru, muga yinjire mu nzu umuriro kwa Satani. Yinjiye mu nzu ni mu muriro kwa Satani, kubera ko umugore wiwe wewe no kuyicarira mu madiva, umugore wewe no kuyicarira mu bintu byarondewe n'umugabo. Numva wewe ababona ko ari hit gusa, ibindi byose ntabari karabigirana. Kandi abagore nk'abo babaho
ingo nk'izo zirabaho ugasanga umugore yiciye urugo rwiwe kabisa. Rero nifuza ko abantu bakurikirana Miracle TV tubavye bene abantu bakurikirana ibiganiro byanje ko atabantu nk'abo bobamo. Nibaza ko urugo gubaka abantu babiri kandi urugo gubakwa n'urukundo. Rujya rukundo mwakoresha mu kureshanya ntirube rubabere ikiraro cyo kubandanya ubuzima bwose muzokurikira, ariko ntirubabere ibintu byo gufatanya umugozi udafatanika. Nibaza ko abantu mukurikirana Miracle TV tubavye bene imiryango bamwe mukurikirana Miracle TV tubavye bene mwokundana urukundo rwanyu rukaba umugozi ubashikana ku iterambere, ntuwo umugozi ubashikana kwa satani ubinjize ndani mu satani, ahubwo uwo umugozi ubashikana mu iterambere. Bibaza ko bizoba ibintu byose cyane. Muzogaruka munshimire mumbwira ati one boy waragize neza ko waratubwiye ibi niba nabiriye, kandi ndazi bizogenda biryoha neza biba neza cyane. Eka nabwira ati sindabarambire cyane, ahubwo igikuru no kuja kwa nsoro kwa ribert nsoro, andika ribert nsoro muri YouTube hama ubone filme batazire SUWA, canke wandike SUWA episode 1 party 1 mengane party ya mbere no episode 1 wandise SUWA direct kigujana kwa nsoro. Ama rero gatangwa kurorera filme wige filme n'ishure ririgisha kandi riraguhugura imitima benshi. Nabwo ndakunda cyane ntiwe gukora subscribe. Ni Miracle TV tubavye behind camera mba ndi kumana Stay. Ama nabwo ati one boy valasikira kurema